abahungu rero banka umuntu asa neza banka umuntu avyibuha mwavana ugasiga uravyibuha barakuryagagura umuntu aseye neza umuntu avyibushe twonde nabo nyene turabura ibintu bafatanye kwe kutamyicarika kwe kutamyicarika ukamubaza mugo turakenya ikibazo ni kimwe turakenya ndakubwira ikintu kimwe umukobwa twihendera oya reka ndakubwira beshe kwemera ko ngenda kuryama nkacagaruka tukaryama nawe none ubu dukundana tworyamana gute ni ngombwa mariage no afete bakunzi ba Magic TV uri mwamwumvise abantu bageze uri abantu bageze ago twebwe atatu siko twebwe atatu nabona bampeba je nabona bampeba kuvuga ibihari baje ega uri kuri nabona bampeba sinarinzi kibazo bayazingura Kenya je nkabona ngora byose mubo nkabona umudada turamarana amezi nkabona aragiye kuko no hari kibazo kume ingora ntarutyozi nanje ikibazo canje cyari hanze gute utolera yuko agendana n'undi polo sex wowe ukaguma wihanganye pour l'amour uzi ko umukobwa imizigo yawe kanayitanga hari wowe wirindire mariage yabo baza rero igituma je no bitolera umukobwa kunge nakoze structure y'umukobwa nashaka gusharinga santima habiri oya bavuga ati nambitse urukundo gusa umukobwa nashobora banzureke bakunze wa Magic TV mumeze gute murakomeye kuri micro ndikunda wanje minishe nko mubibona ama ikiganiro cy'uno munsi dukumwe n'abantu tutari duherutse gukorana abantu nkumbuye nari nkumbuye kwa hamwe n'umuntu mushasha ari ryambere mu Magic TV reka tubakire tunabwe ku kiganiro ari deba ndabaramutsa cyane mpereye kuri Mabuja umeze neza sava meze neza cyane cyo kuramutsa abakunzi ba Magic TV ntari bakumbuye aha umutima wandi muryango araje kuwa frapa urahejeje Mabuja nawe bameze neza ego ndameze neza vraiment ego ndakomeye iPublic TV iPublic TV 257 zuragashirako ori karibu muri Magic merci beaucoup urakomeze neza cyane gose umutima uratuje ni ryambere uje nga ni ubwambere ndahindura nawe ari bon courage cyane uyu rero ori niwe mubona hari utufoto twiza cyane two mu gisagara cya Bujumbura cyangwa ukazi n'agafoto keza kanditse Kongo Ngozi Gitega aba ari uyu ku masitatu y'abantu adupartaja cyane aba ari uyu kandi n'akazi keza big up sana merci beaucoup reka ndababwire sujet y'ino musi rero sujet y'ino musi tugatuyage kwishode arayishuhiye ndabasabye ahubwo mugire icyo muyivuze koko yanajewe aho yaringeze hello guys genda ukore subscribe kuri chaîne YouTube ya iPublic TV 257 gahunda yacu ni kukunezereza uryoherwe tuguha ibiganiro vyiza bisukuye hamwe udasona kugira irungu dusange rero kuri chaîne YouTube ya iPublic TV ugire sabone kugira ibiganiro vyose bishobora kugushikirako ushobore no kutubona ushobora kudukurikirana ku zindi mbuga Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter ekamana uryoherwe natwe bizu Sujet y'ino munsi ni tugira tuyage ku kintu cerekeye guys mazi imisi nicana n'abajene abagenzi abakobwa cyane bidogera iki benshi uzamva benshi bari single muri iyi minsi kandi sinzi gituma kandi abana beza bo mu gisagara wewe warabisimvye aze ngo genre mana warakoze mana dufashe dutabare turabonye udukure muri ibi sawa mazi bidoga ngo abahungu barabaye ibihemu abahungu muri iki gisagara Jean tuce tuzana umuhungu ari mwoga mu gisagara kandi agenda n'abakobwa benshi Jean ori uzana n'abakobwa benshi bo turazi na yini tugenda c'est ça kuvuga iki iyo myidogira hari ku bakobwa niko hari bamwe basigaye bashira ku statut Marjolaine yashize kuri statut imana dufashe iyi baro ajye watwandikiye wanditse gute kuri statut nabwo ati imana ndakubaze iyi baro aba bahungu dufise nabanyere canke hari yindi baro witeguriye watubinki zotubomorera turagusavye mano tugize ukuri abatubona araba mubagiriza ikara yindi baro witeze kuduha abo mubagiriza ko amabantu ukuri ikintu kimwe no bivuga ko
muzoze muravuga ati mana umuhungu twagendanye warampemukiye mugapana abahungu oya mubuze abahungu mu Undi generation ndakubaze ngo kawe. uranshizemo deje Ori Majo yabonye ivyo nyene. Keka cyabonye ivyo nyene. Delise cyabonye ivyo nyene. Minushe sinzi ko abonye ivyo nyene. Saga bigifunga. none mwizera barara hama ntibabahemu Trying. mukuru avuga ati abarara nurimwo abarara bariho abaplayer bariho n'abakinisha imitima y'abantu bariho n'abandi biba para accident atamutima mubi baba bafise rero urukundo noruvuga gute urukundo ni muri cya gihe ukundanye n'umuntu mubwizanye ko urukundo atakuri nta kintu gihari nta kintu kiri hayeli kuko byose barububesha numva nta buryo namwe bavuga ngo naka yarampemukiye n'undi mutari mukundanye mukuri Jean uti rero hari abihenda bakibaza ngo bakundana n'abantu bwatakunda keke donc muze mubanza mubesheho yuko muri mu rukundo Nenda kubaze ahandi ko mwibwira ibintu muri bwira n'imana yuko hariyo n'umuhungu ngaha peut-être yuko aza gutanga amarealite amwamwe ku kuntu mu gutahuza abakobwa parce que hari ikintu je nkunda ego ndaza guhagarika ndaza kuvugira peut-être hageze mu bakobwa mugashobora kuvuga ibintu bidashobotse hari abakobwa usanga birukanganisha ibintu kandi atariko bimeze ariko hari n'abahungu birukanganisha ibintu za wumva aje mukimenyana Fumubona. umukobwa wa mariage ngo nkeneye umukobwa wa proche Ivyo nivyo bibi. Delisi hari yacambira ati ivyo nivyo araje. kuki musigaye umwanya wose umukobwa urashitse muramenyanye ngo N'ubugeni, mushaka wa iteka mariage ubugeni. c'est quoi la fête afite juko ngene bivuga baba tuba dukwiye kureka urukundo rukadetermina destination yacu sino iyo uvuze ngo nkundana na naka kugira bizogende nkuko kenshi na kenshi uza gusanga ijya sije yagufatiye ko ari yaguprofitirako kandi nawe kubera ko wamaze kuba umu esclave w'iyo sije nyene ituma None wirekura ori muri ndakubaza. vyose. mariage. Ya mariage waje wandehije. Ukambwira ni mariage. Hama jewe ndagutreatinga like nkuko tugomba kugira mariage. Ko niko ambwiye. Kumwubaha. Wowe ori waje ushaka kumprofita. Ya mariage ntani iri kuri mu mutwe vya vrai. Ukumbwira mariage mariage ni je babe muzi kino bahemutse waje kumpenda. rero mu buzima wazi ikintu kimwe nibaza yuko uri umukobwa aharanira nibaza yuko umunezero le bonheur ari ikintu gituma ubaho nibaza ko le bonheur c'est la vie kuko iyo ufise umunezero urawiha ukawutanga no mu vyo ukora bikagenda neza iyo utitaye ku munezero wawe biragorana rero sinzi ukuntu wokumva umuntu azavyuka du jour au lendemain ngo nkeneye mariage izo ni za infidélité sinzi yuko murabona ko 90% mu bintu tubayemwo ubu dusigaye n'abantu tutarazigira dusigaye tudebukirwa n'ivyo bintu parce que abo duhura bose usanga ari abantu bari engagé ariko baza kuturondera pourquoi barirukanze yirukanze kugira kubera statut yiwe maybe ku kazi bamubwiye yuko ategetswe kuba promu kubera ko ari marié muhira niba afise inoti amugati woteza kwitwa umuntu w'agaciro kubera ko uri marié sivyo ugasanga muhira uri ku utesa canke uri kufata nabo umugore mwiza asa neza kubera ko ntiwamukunze wamutwaye parce que pour une raison bica bivyara iki rero majo yama infidélité ashitse hamwe na wa mubabaro hamwe na za menace zo mu rugo wa mugore usanga inyuma nawe nyine ariko aragenda hanze canke yirirwa ararira bikaca vyafekta n'abana sivyo abana ntibigera bamenya urukundo rw'abavyeyi babiri ntibigera bamenya présence en fait c'est une chaîne ku buryo na wa mwana azokura azi yuko papa na mama batavugana kandi ari baravuka baravangana abahungu nabo bamenya ko ari gukubita mama azi ko papa na mama nimba uyu munsi bigenda uko nimba papa umva avuga ati c'est normal natwe twarakuze urumva ugasanga c'est toute la société qui est touchée uravyumva en fait rega naguciriyemo uza gusanga kenshi na kenshi ingeso abavyeyi bafise iradopta n'abana yego ça veut dire quoi hari ukungene iyo uri umujene akageso utayevye kiri umujene donc kiri mutoyi ushaka ukure cyangwa usaze kaya kageso kaguma kakurimwo kwaje mugowe ubwawe nkawe minusha urazi defo yiwawe umuntu wese aba yiyiziya rero iyo ijya defo umaze kuyibona ntuwija ahantu uvuga ati no defo nshaka kuyiheba ijya defo no mu busazo bw'ikifisi rero niyo ngorane uza gusanga amakouple yuba afise uza gusanga amakouple y'ubu
ajya kurondera cyane cya kintu neza azi ko ari defu nk'ubu ukarondera umukobwa akanakuvuga ati shaka tubeze hama ndamukire si uko none mubayeho Si rega ko nicyo muzimanye. gituma Iyo rero ni niyo yesuje defo. twago turavuga yuko ubu bakobwa bose bamaze kwishiramo ko abahungu bose ngaho Bujumbura kandi ikintu kinangaza uri kuko ibavuga ngo ngo ngaho Bujumbura ukoze wumva umukobwa wese akubwira ati man nawo mpaka bari muri Kongo mugabo akaba ari umurundi ntangorane Erega, ni Jean, kubera ntabwo bibi ikibanza kiratuma mwebwe bahungu muri ngaha mwebwe muri ngaho Bujumbura muba nabi no kuko iyo abakobwa bavyishiramo je ne pense pas comme ça nikorera bibijumbura Eh. nibo tubana nibo tubona Exactement. aho bakinira ni hahandi nyene twe tuzi. yuko ari bose rero abakure ntabo tuzi kandi ujye wakure ntimumenyane umwanya munini uza kubibona mugiye kubana ofite ko ndavuga ibi inye ugira ngo ushatse kuvuga ko muri mariage tout doit être rose ariko suko muri mariage zo kuba ari ibintu biri ama challenge atiza kuba ari utuntu tubaho abantu bakajyana ukabona umuntu ukababara Ibyo sivyo ni vyego. ariko hariho ca kintu iyo muri mariage akiriho ya communication na respect hari ibintu uzi yuko nimba nakoreye madame canke namukoreye umugabo je dois demander pardon kandi ntegerezwa ku hewe aho hantu abahungu bacu Majo, wowe abahungu bacu mufete wagiye muri couple mwe turi mu bantu bataragira Okay. mariage Bataragira mariage. abanye aba bari ngaha nturakomereka ibi turi mu ibi Ehe. ibi turi mu ibi ibuye genre nivyo turi ugukomereka kunini kw'abakobwa reka fatire ku bakobwa kwanza ni bande bakomereka Kuva cyane ku kwa kore bakobwa. abandi kuva ku bakobwa niyo bakwitera nibo bakwitera uti Bakwitera kweri gute? urasikome Umve urasikome ndakubwira. wowe majo oya je nagikomera afise vraiment yo vyakira yo umwanya Okay, biraba byukumene no bisigura Abantu nukuri benshi. parce que mbanza gushishoza nayo mpamvu ibintu biheze mvuga ni je regrette pas kuya nanje narabishaka ico gihe twakundana nagukunda warankunda sinihenze so vyaheze ça a été le destin bafu oya ni destin byukumene ndabizi prepare y'amakouple y'ubu ahantu hari defo n'imwe kandi ikomeye gukundana n'umuntu baba bashaka basipoze nka kurya bari mu rugo bafata ibintu nk'aho umengo barabana ivyo nyine ibi rero kantangaza Nico kibazo gihari ku nahora makuple mvuga y'ubu. vya biki bamwe urumva bamatanye ngo naka ngo ni umugore wanje depuis quand husband reka kuva n'umugore ryari? wanje habi Jean ubu byarabaye izi ku buryo ubonye umuntu Jean usanze nk'ubu nka naka bavuye nk'ahantu kujyana bon kubeza umengo ni ibintu bisanzwe bon none si umugore wanje nyene Jean umengo byarabaye umugore izi wanje Jean rero ukaca ushaka kumukontrola la façon nk'uko umengo ni umugore wawe nawe ubwawe umukobwa ukumva ujya muhungu ni vyose yego urumva donc ugasanga warakunze urarenze ntaho umengo waherejewe n'amano warashitse hari abantu nibashika mu rugo ata santima zo bafise kandi bafise abagabo kwera bazimaze urukundo barumana zirahera rega franchement santima z'urukundo zirahera wovuga ati nje gitume haragera bakumakomereka ahantu umutima wawe breakinga hakagera ahantu Umva, uzohera muri break complètement nyene warabaye nyene oya dukunde buke buke kamwe kamwe Jean vuga ikosa rihari gitume bakumakomereka turiyo kwishyiga nk'abagore ikosa rihari bakwiye kugira Gukosora. ifo ko mukundana nk'ahantu bari en couple apana bari mariye apana abantu bari mariye nofo pa gukunda umuntu ugahereza n'amakosa niyo makosa dukora nanje okay ni donc ushatse kuvuga rero kubera abahungu bubu majo igituma abana bidogera nuko bacitinga donc arakubwira ko mukundana ugaca usanga nk'ubu wewe uba mukinanira sivyo uba mukinanira murakundana aba tufate hafi mu kanyosha sivyo murakundanye kanyosha ugaca usanga yifitiye uwundi hariya akunda je ya quartier Muri Miriwari. muri miriware voilà urabona hariya donc urabibona ukuntu mutandukanye Yego. ugasanga umukobwa umwe murakundanye umwe yiga nko kuri Université Lumière mu Kinindo nyene urumva ko atanaza no muri ville ugasanga uwundi yiga kuri rake donc nta hantu muzohurira ntaki ni kuvuga kugura umufate bizogorana ori ndibaze kuri kuranyumviriza kw'iryo kosa nimwe muko murayirigira cyane donc abakobwa rero igituma bavuga ati abahungu ubu bari fidèle wovuga uti nibareka abakobwa nyimba mukunda amenya ati ndahari muga hari uwundi hari tuze ivyo turagira navyo la plupart y'abahungu bubu reka mvugire bon nkubitire mu mavi mw'ijambo rimwe hari igihe nka keke tuba dukundana keke turakundana egira evre nk'ubu ndaronka amahera gusa ayo mahera ntashobora kumubeshaho keke mugo wa part dosa keke aratagase asa neza bro kuri rwa rwego ubona ko neza la façon yobabaye hatari bwa buryo bwawe bwa buryo bwawe sina bwa buryo bwiwawe ça veut dire quoi Premièrement mugendana nubimubaza kubera ko niwe mubaza bon bizoca bijahagaragara hama kwazi ifuko ariko utamusanze asa neza fubo waje kunda ça veut dire quoi
tuba dukwiye gukundana n'abantu bari mu rwego na level rwacu muri kumwe Ameyo kwise. hari igihe mukundana n'umukobwa Ntimubishoboye. Oya. Ntimubishoboye ivyo bintu. Turabishoboye. Muri hejuru tellement que umuntu apima santimetero imetero imwe ya 10 metero. turabishoboye reka ge reka ndaguha akarori Emetero 10 cm. Wumva yuko yagarara hejuru na hejuru ya 2 metero. Ntibikunda. umviriza turabishoboye ahubwo bamwe baranagerageza ikosa ryagiye kuhaba nuko bamwe muri abo bakobwa tugendana nabo canke dukundana nabo usanga bagendana n'abantu babaha uburyo burengeye vya bindi twebwe oya, bigatuma badashima na vya bindi bikeya Oya, ico kubera kirabaho. ko level Oli ico kiriho handa cyo Level. nangu bamuze mu kwimpressiona abakobwa. Eha. Impressiona gute? Nana Ntabyo kibagiye. mufise. Merci. Ntabyo mufise turabibona. merci wari wakibagiye ako kantu kuki muza Mutwimpressiona gute? ayi Murakenye. ori tubwiye mwana gwe uvuniye mu mako uvuniye mu mako ushatse kuvuga Eraba. okay Turakeye. abonye turi muri rwa rukundo nibushe sinzi urukundo yatubajeje sinzi ko ari urukundo ruri heye canke rwa materialisme je ko nja mu mafuti aba Nihayere mugaha jewe byose mbega mu rukundo rwa vrai impressiona umuntu akwimpressiona ushaka gukorera Sheri. gute Sheri, si ico wowe Bro. muhungaza we uri Turakeye. ngaha indi ngaha ibijumbu Yabaye. awe uri ngaha ibijumbu je ndi ngaha umuhungu arazi urazi hayerma yuko afise amahera makeya mukabona life yo kurakwereka hayerma ntibihuye Urumva aragenda kijya kimara agacaza yatoza udufaranga aje guhenda like yabonye nyene usa majori nyene usa wewe yamwene imutwe wawe umeze ari muwambaye bati ya mukobwa hangenda nkwereka yuko jewe mfata bisi yose nazo nyene majo ava mwibona bajaji gushika ngaho dufate nyene byashize atumatira basikira to oliye kaza cambaye keke amahera ntibagire kakandi ko gukota imiduga reka imiduga umuduga ori muharira ubahe gisagara urabona bahe Oya, nabanga nabanga inzobe n'inzu bavyita we ntudiragwa n'inzobe n'inzererezi wowe udiragwa n'iki n'abakoti imiduga n'abakoti ibirato nsanze rendi mu yindi monde urabona basanga maje umuntu arakora umuhungu arakora gahunda isimbura n'inzererezi umuhungu arakora amahera ku kwezi ubizi gute look amahera ku kwezi oyo akayaguramo style kugira yerekane ko asa neza azi kure ko asa neza atoje uretse ikintu kimwe ariko fo entre indani muri indani umuhungu arinze agira ivyonye nibaza yuko siniko ndavugira abahungu mugabo tureke kuyeyemba hejuru kuvyo tubonesha amaso reka twinjire mu muzi impamvu rero ndi nibaza yuko impamvu peut-être ishobora gutuma ivyo bintu abigira arumviriza ibyago vy'iwawe akumva ubwenge bwawe ukuntu bugenda ndakubwira ikintu kimwe umuhungu akikudraga agutwara uko ubwenge bwawe bugenda uravyumva nimba wewe agutwa nimba ubwe kandi n'umukobwa ukimudraga agenda akumviriza nawe nyene akumviriza ukuje ukugenda umva ukunyu hariho umukobwa reko dukenye ariko wibuka wababaye ako niko kantu kabibangutse ikintu tutobara abahungu b'ibujumbura turakenye urakizi washizemo inzigo nyemera mferize ndababwira turakenye murakenya na cameraman oya abishizemo bon inzigo reka agenda bivuge reka agenda ubwo bivuge rero uraguma hagarira abahungu bakuga ntiturabavuga oya nacu reka agenda bivuge uko ndabibona hari abahungu jewe nishizemo jewe urumva jewe nishizemo ntavugiye abandi jewe hari ikintu kanaka kiba kiri VIP ntaba nkoreye umukobwa kanaka twokundana kugira ndamwiyemere kugira ndamwiyereke ko ndi VIP mugabo umugabo uko ategerezwa kumera kose ifo ko yamashimira ashimisha umugore wiwe ça veut dire quoi ndashobora kwereka life yiwanje la façon imezemwe mugabo nkavuga ati uko bimeze kose ndakarakunda ahantu hameze nk'uku bon nkakora tu kugira ngo ndamubone yishimye tu uravyumva rero hari abahungu bamwe bameze nk'uko abakora bijya ibintu biri VIP kugira Jean akubone wishimye mugo apana kugira umubone ko ari VIP no kuko hari gihe ivyo biri VIP wewe avyamamwo misi yose watanga ivyo umenye wowe dufata ubikora nka rimwe mu kwezi Jean umukobwa se muko okay ugasanga musoka inkano hazinzi no munsi dufata ubikoze rimwe mu kwezi kumbe wewe ni nko haje hano ni nko muhiri wawe urumva rero kiya gihe lo type abashatse omwe agukore ku mutima basi adashika hahandi mugabo qui peut faire tout
kugira muga rero akone ori wishimye. ntabwo uciriyemo abo babaho ariko ni nkuko apana babaho tubaho mubaho mubaho Muriho. na equipe yayo ariko hariho irongoye. n'abandi rero ori abikora kugira kubesha ni wa wundi afite nk'abo uri kuravuga uri nk'aho uvuze ni wa wundi anakubwira life yiwe ingene imeze akubwira mpembwaya mugabo ukwereye ndiko ndagira natsitaye iki reka tuje hajya nawe tuje dusangiye. kwama musigiti kandi uwo musazo na wa wundi rero abo twariko turavuga ni babandi ntakubwira vyanda ashaka gukora ko ari hariya Ni hayi. Hariya. Muri weekend hariya kandi bajya nibo baronka imitima ya benshi amahezo bajya nibo baronka imitima ya benshi kandi tuvugisha ukuri uri nawe menya kuvugisha ukuri nawe ntawe menya kuvugisha ukuri kubera biraharawe hariyo umukobwa ariko yakwinganira biraharawe akwidogera nawe uri biraharawe muri komanta uri kaba muzi ko ikintu umuntu niyemeye ko azogire komante oya biraharawe ko mubesha Fashion, genre ko mubesha ariko biraboneka ko hariho yavyemeye hariho façon yo kwereka umuntu ko uri VIP ego hariho na façon yo kwereka umuntu ko ukunda kuryoherwa mu gutari VIP yeah rero ubwo buzima buba butandukanye rero abakobwa bubu bakunda kuryoherwa gusumba abekana life yabo kubera ko la plupart y'abahungu babonye ivyo abakobwa bakunda baprofitira muri bijya nyene kandi baraprofita irevre nabi hari abatipe ngaha mu mujyi bafise amaheranzi bajya abana ko kukavuga ati bro ubaho wa mutipe guspendinga 400,000 denk atacho imutwaye kugira yagushatse perfect kugira kuronke kandi abo bahungu ndabemera cyane vraiment n'abarigent nanje ndabemera ndabemera cyane kuko basubiza kuri ndri umukobwa ataritahura umukobwa atazi ivyo arimwo nyene mu mutwe nyene ari mu mandazi parce que urazi iyo uronka duke twiwawe nta kiguhabura parce que urazi yuko ejo ntuzoza kumuririra ngo musabe ibi kuko uvuga uti ndihagije ariko wa mukobwa wa wundi yirirwa arahengetse umutwe aryamye nejo kuva rendi gushika dimanche mwagaseka ngo ase neza uwo baramuhenda très bien parce que umuhungu mukikundana akubwira ibyo ushaka kumva akwereka ibyo ushaka kubona hama rero tudusura hahandi yore yavuga amaze kukubwira ibyo ushaka kumva akwereka ibyo ushaka kubona ucumugwara ucumuririmba ucumwerekana ahantu hose hama ramaze kuba ndabagake sivyo amaze kugufata gutya sivyo iyo umaze kwerekana yuko tu es déjà prise iyo wamaze kuboneka yuko wafashwe wamunga aca kurekura ya deception aca kwereka rero vrai visage kandi rero kare toko turavuga ngo impamvu abahungu bacana inyuma hashobora kuba amahezo atatu je namambona ijya mbere hariho ingeso iya kabiri yo kompanyi mbi iya gatatu rero kudagukunda sivyo hari ubikora kubera ingeso umviriza nke gato hari umuntu ashobora kubikora kubera ingeso avuga ati bana jenga hanye ndi bien nukuri daminushe nshaka ijya size yiwe nkene size ya keke urumva keke turafisa aho tujana abaturiste regasheri barabituri bari voilà ni ziriya size naho giye hariya kandi size zose ifise aho bajana yego uwa kabiri nawe abikora kubera kompanyi avuga afise abagenzi babi abicayemo akavuga ati we uri kijuju wewe washokuza n'umukobwa umwe ati none wewe ntuzusura gutwicara ico kibazo c'abakobwa uravyumva ikibazo c'abakobwa bafise kompanyi mbi benshi oye niko mvuga ku bahungu oya n'abakobwa bavuga ati yo turabashikira we hinge gato rero umutwataka uravyumva reka ntekereze ndakenye kwanza reka ntekereze ndakenye aba gatatu navuze umuhungu atagukunda arashobora kuba agendana na wewe mugabo normalement ntagukunda kandi urabibona aho rero ni handi navuga umukobwa afise ikosa hariyo babakobwa réellement uri kurabona ko ibintu bitariko biragenda pourquoi forcer uri kuforsa kubera iki hama mu rukundo uzumenye yuko pa ya mbere mu bisanzwe tuvyemere tureke pa ya mbere il faut kwigira umuhungu uti gute niko bimeze turi muri niko bimeze pa ya mbere gira umuhungu apana yuko wewe uri umukobwa urakunda n'umuhungu parce que umukobwa mu bisanzwe psychologie wacu turakunda niko gusumba abahungu iyo utikontroye usanga wamusize oui émotionnellement sino gukunda ningoga turakunda turi attache on s'attache beaucoup on s'attache nitwe dukunda mwe ntibukunda umva ori umvirize je sokana na wewe je mu wa mbere kuvyemera ati ori turakundana on s'attache ori
uri muri Bible biranditse baranditse ngo haranditse mugore Kunda. kunda umugabo wa ubaha Ubaha, parce umugabo que wawe urukundo turarufise kubera ko already. urukundo genre isanganye ahubwo icyo tudakora ntitwubaha donc benshi donc nicyo gituma ubaha hama umugabo kunda kubera ko urukundo Turazi. munaski Dufise. Juko ngene nicyo niko ndabaye. bimeze inge gato na nihiri ngaho Eh. urabona twebwe tuyatasha nigoga rero iyo utatiye attention hakiri kare usanga wamusize nka pazi 3 Yego. wewe naho umuhungu n'umuntu akunda liberté mu bisanzwe mugikundana ukamwereka ko uri mu biki Wafashe wafashe raba, atatangura kubura amahoro aca yumva ari etu. atanga kuba étouffé or umukobwa ni wawe donc ba consciente ureke kwirukanga wewe parce que nutatira attention usanga wamusize pazi 3 ugaca usanga ugeze muri ya etape yo kumubwira ngo shaka mariage wewe naho uko umusaba mariage Wewe, nawe ari niho hehe? yaragitanguye ari muri kukwemera copinage niho yaragitanguye kwemanga parce que mu ntango mwarasohokana minusha mubaza ori urasohokana keke What? Yeah. ariko ariko wewe wewe kantu ora ko kantu muri hakana wewe rero utaye gusaba mariage Wihakana. ubu rero ari muri ya ntanga gutanga kubwiye kuvuga ati ego keke ndamukunda ego. aracari muri gutya rindira umuhungu abanze akwaaccepte ingorane Reka rero tuje mu maze gakino birahindukira twese. nyene of Ariko course. biba vice kuko versa. umukobwa birashigeraho uri nawe Aha. ugasanga yarashaka mariage yishatse bon uri ntavyo ashaka ni bon Eh. kandi amurindiye Eh. ugasanga uri nawe yirutse then ashaka mariage hari igihe umuhungu aca aba ari wagaruka kuba ashaka umukobwa umukobwa yabivuyemo nabihevye erega mbe ni kubera iki abakobwa birukangana cyane kubera iki ariyo amafaze baba bashaka gusimba izo faze no gushaka ngo uje kudekuvida ugeze mu rugo mugabe ibintu biri Ese bizacu mwene ko amavuko. tubibwirwa n'umukobwa ari umuhungu oya je no kubera umenga uri kuri atukari uvuze abakobwa ega nteza kuba kare parce que ama deception menshi tugira ni kubera twebwe nyene Rega Kameramani kandi hariya najya- rero Twebwe- yeah Rega turebe najya- kuza turabeshera abahungu ntituzi kwikontrola ntituzi no kontrola amasentima yacu rega najya amadeception ari mu ma etape deception ziri muri etape utayiroza cyangwa mu rukundo none kuki maje Ntabwo aho ko hari Ngo ko hari deception- n'abahungu bavuga ngo barahemukiwe imitima yacu erega yuzuye ya pas de agahinda règle sans reka yuzuye exception hari agahinda n'abakobwa bakora amadega Eh. benshi sivyo Eh. kandi kandi ugasanga nabo ntibafana nka burya waruvuze ko ufana apana abahungu hariho abakobwa ati turiho abakobwa dukora donc amadega genre ishirero merci newe nta muhungu urahemukira tera muri komantere amakuru ufiseko amakuru ufiseko afise amakuru y'amakopera arenga igihumbi niyo ashyira hanze ziba zisambutse urakaze. uramaze twibone yuko ahanini muri ayo makupure ufise amakuru yayo abari ni banga kuvangana Eh. nanka kubesha ayo makopera Uyu arenga mukobwa, igihumbi abahungu kuvangana. baravangana cyangwa bose Bose umukobwa arinze akora Ni amadega canga ndababwira canga ikintu sasa. kimwe Ah, kwa hezo ngo- ni imwe n'amafaranga ni material umukobwa arinze aba umukobwa akora amadega ni noti maze hari akandi kantu abakobwa bo barakubwira ati jewe Eh. uriya ni kwera amahera ndaje kwera amahera Yego. nta rukundo nashize urukundo Eh. ruri kuri uyu ego sasa uwo ni wa wundi nawe wa Sasa. wundi yamashaka gusa neza gusayangana akakubwira ati jewe ubundi arahari mugabo ndashobora kujya hariya gushaka amafaranga none minushi ori ndakubaza wowe Jewe wowe turakundana. nk'umukobwa akubwiye uko ko waguha umutima Oya. mugaza araje hariya ge umutima wambwijije ukuri wambwijije ukuri Nakubwije ukuri ko dufate nk'ubu yambwiye Ko ati tumaze tubeshe. kubaza, tubanye ko muri tubaza. no façon eh bon par exemple niyo hita bikubwira exactement mugo nka enjo kamufata hama akagusigurira life imeze kunuku hama akakubwira ati bebe yuko go. agendana n'uwundi Ah, amuha amahera bebe bandanya C'est ce que tu crois. jean ukimubwira ati sheri genda turarondera oya ntibigenda nk'uko mugabo bon je byageze no kunshikireko okay yatanze uruhusha Eh. agiye udagisheshwa bon mwe sinabwiye bon ndi mutoya gusa kubera umukobwa je umukobwa numwe yampemukiye gusa uwo mukobwa yatumye ngira experience Uhemukira abandi mu rukundo ku nk'igihugu. buryo oya bisikora vangiri ngira experience ku buryo nohanura n'abantu babubakanye tiwa mugabo hari igihe burya uba wiyumvira ngo kijya ukimenye ngo wocu ukora ikintu ujyajya ntuburafatwa oya kabisa ntuburafatwa n'uburafatwa vraiment hari umuntu agufata eh mu biganza kuri rwa rwego rw'uko ubwo mwana ndamwemeye niyo ubona ikintu kiri yakwikubwije ukuri atacokora mugabo muri ka ukibona yarakubeshya wumva umengo kwiyahura mbwira akikubwije ukuri bo birababaza mugabo kubera kuba umukunda biragorana kumuhera Like ati bebe ndagiye guca amahera ariko kwa- reality ihari muri mwebwe abahungu ndakubaza
bon niko yanza ko bamwe bitiye mu bantu tubwire ni bo naje ndakuvuna je nta kibazo nk'akarorero tugiye kureba la plupart y'abakobwa bo tuvuge abakobwa basa neza hayano bakundana n'abasore nkanje Wowe gute? twe Wowe turakenye bro twe turakenye umayidoga Let's go tumukenye tukiri mugo c'est normal urumva akundana n'umukobwa nkanje umuhungu nkanje aravuga ati ori arankunda hayemo ico nico kintu ca mbere kiba gituma atansumbisha ujya mu nama y'amahera ori aranyuba nico ndiko ndabona ibintu amadetail atuma umukobwa akunda umuhungu cyane ori ntaca atokora ku bwanje donc nubwo afise bikeya il peut faire tout mugabo akabona yuko muri vya bindi vyiwanje vraiment bitovamwo akaca avuga ati reka mpige bon reka apana reka mpige muri bagiye bandondera reka ndabe umusponsa kanaka hama jewe ori ndakubona uratagase kandi ndakubona yuko ibintu utagasemwo ataho vyova kweli sivyo muhira umwanya umwe ndiyumvira none eske ujya mukobwa tubanye gute eske mba arimwo kuri dukundanye mukuri deja nubwo dukundanye uraducanga gumanga no kutubwira mbe bakubabaje mu biki uraducanga dukatisha ahantu biri nawe uri kuratubwira ikigamba sije katubwiye ibintu by'amahera ubudomi abahungu rero banka umuntu asa neza banka umuntu avyibuha mwavana ugasiga uravyibuha barakuryagagura umuntu aseye neza umuntu avyibushe twonde nabo nyene turabura ibintu kwe kutamwicarika okay kwe kutamwicarika ukamubaza mugo turakenye ikibazo ni kimwe turakenye ori reka tureke ivyo bintu mugabo ubu uyi myaka ori urababaye pole urababaye n'abahungu bakunda amahera sivyo n'abahungu bakunda amahera twirwa tubona amafoto asirikira n'abamama tubona abasore n'abamama eske birasa amahera bon mu bisanzwe amahera inzara yabaye inzara kwe voilà hari none kiri ko yaririmbye biharawe bya diaspora nico gituma navuze yuko umudada akubwiza ukuri uzi neza ko ahayema akubwiza ukuri boje nakubwiye ako twakundana umbesha twofu mundoga urumva mugabo umukobwa akubwiza ukuri akakubwiza ukuri urazi umugabo wese amenye yuko aba umugabo mubana aba umutipe wawe umenye wese ko wahora ugenda shaka umubwiza ukuri avyemere écoute kagumamwo arakubika ntabona jamais il y a cette confiance ihera pe n'urukundo rugahera umva umwisanzuro ugahera muri vyose nivyo ureke kutubesha nukuri ureke kutubesha abikubwiye sikuvuga ko ababiheza rega ntaguheba rega ntababiheza ahubwo rero tunyige ugataguhevye kuko uraba muri misere kuko ndakubwira ikintu kimwe umutima ubwije ukuri oya reka kuduhenda kuko ntavyo we kwemera kuko reka ndiko tubuze umukobwa wimukorera oya baramukoreye ko mugabo be bagukoreye ko gutegahora nuko tuzi umukobwa wimukorera wazi uvyemera mu ntango peut-être nimba wamukunze cyane uvyemera mu ntango ataco ukimukunda mutarabana ngo mugere hagati birakunanira reka ndakubwiza igituma deja niyo mushwanye utangura kubimutuka ntumenyera yuko yabitse reka ndakubwira ikintu kimwe umukobwa ameze oya reka ndakubwira ukwemera ko ngenda kuryama nkacagaruka tukaryama nawe none ubu dukundana tworyamana gute ni ngombwa mariage afite bakunzi ba Magic TV uri mwamwumvise urumva ahantu bageze urumva ahantu bageze arade ori vuga buhoro rega ari abakobwa baraba Magic nubwo bataba baraba Magic TV ntabuze abakobwa bose vraiment aya mugare twumvikane ori ikintu kimwe goje mu bakobwa batatu mugabo ntacu bamubwiye ko Magic TV irabaho umviriza na minushi oratubwiye yuko
bajya sexe avant iyo mariage sexe- gute? we Niba agira- hiyo, umviriza, c'est vrai. agira sexe après mariage Ouais. ariko la meuf arinze agendana n'undi muntu amuha amahera c'est pour le sexe c'est pas pour amour c'est-à-dire wewe wotorera ko aja gutanga hariya wowe mutaronka umurindiriye kuri mariage Ikibazo. tubwiza ukuri Ikibazo. kugira ngo kakandi dramati yaririmba ngo Wani bo. nishinga kuba romantic abandi Oya, birasaye turagoye ndasohotse mu Reka tugende kiganiro bukebuke. ngira ngende ndatambuka mu kiganiro bisubiye bakunze ba magic tv sikuvuga ko twebwe batatu sikuvuga ko twebwe batatu Reka ndabona bampeba je ndabona Mugabo, bampeba bigezweho. tuvuga ibihari bashe rega uri je ndabona kuratugenda bampeba je sinari nzi ikibazo bayazingura kenya je nkabona nkora byose mubo nkabona umudada turamarana amezi nkabona aragiye kuko naho hari ikibazo kumbe ingora ntaruzozi ori pardon Reka ni cya kintu navuga amakupe y'ubu ashaka kubaho muri bwa buzima bw'umugore n'umugabo umukobwa kumuramutsa aca musamira bibi bari mu mashuri ushaka abakobwa bubu urumva niyo ngorane iri mu makuple y'ubu baba bashaka mube mu buzima bwa mariage ok ntibiragera nanje ikibazo canje Ego, cyari icyo hanze Ikibazo mwari gute kijwe utolera n'ivyo. yuko Ivyo agendana kibazo n'uwundi kijwe. pour le sexe Pour le sexe, wowe ukaguma ah. wihanganye Pour l'amour. uzi yuko umukobwa wawe imizigo yawe karayitanga hariya wowe wirindire mariage Ok, ntiyaba baza rero igituma Ego. igituma jeno bitoleha ehe umukobwa kunge nakoze structure y'umukobwa ntashobora gusharinga santima habiri oya N'ibikunda. wovuga ati nambitse urukundo gusa urumva umukobwa Oya, ntashobora mugabo, ndabizi ko banzureke itatashe. banzureke umukobwa ntashobora gusharinga santima ahantu habiri nyimba keke tugendana akagendana n'uwundi muri twese ashaka agendana n'abantu 10 muri twese hari uwafitiye santima nyinshi kandi nivyo ntibikunda ko niyo diferanse y'abahungu umuhungu Umuhungu arashobora ziri mu kabro umuhungu arashobora gusharinga santima ahantu 1000 kandi zose zingana Ah, ariko bon? umukobwa ntibikunda hagire mu babandi hanze mu bon? kuyahandi mwe murafata ma pourcentage mukadupartage oya ndiko ndakubwira Muvise ko ari mwe structure babiri y'umuhungu mwe muri ndiko ndakubwira structure y'umuhungu muri babi gose urumva Uriya nico kahandi, gituma uriya rero trans. nico gituma gacurida rero romantique umuhungu kumbe yatanze ahandi ayi nico gituma rero sasa umukobwa deba ibaye inyuma ya kamera n'imbere hari indi debiri kiba hariya urumva nico gituma rero umukobwa Eh. iyo agukunda akayema urumva vya bintu kanaka bikora kubw'impamvu kandi urumva mu gihe yawe rinzambwira impamvu nkayitahura si muri ya mpamvu yo gusa neza aba ari ya mpamvu wumva ko ahema biri grave grave comme quoi problème familiale la Ati façon rero burya existence rero ati kubera ko muhira dukenye dukenye twabuze genda nkora uburaya kanje ori ori uko avuga atera ndeseve apana bisanzwe kandi yatanguye neza none ori rero none ori wumva uwo mukobwa wo mumariye iki mu gihe afise problème familiale cyangwa nk'izindi mvo singeso agiye kwera uwundi kwera ubuzima uramwemereye koko yuko ku buryo utovuga ati reka ndabe umugenzi ngurana reka ndabe akantu ngurisha mvuga ngurisha ibirago erega ubu niyo mpamvu rega babaheba paske urukundo bibaza yuko ngo ni izoteme iki ntituzirya mwiyumvira ibintu birakomeye ngo ntituzirya ngo za joteme gusa no maje love in action love in action sivyo ushaka genda kwidandaza n'umugore wawe ndakubaza tatifezwa n'ivyanje rega si ivyawo bakeneye oya ndiko ndakubwira muri ka umukobwa adashobora gusatisfaire n'ivyo jewe mfise ça veut dire quoi mu gihe dukundana je peux faire tout kugira ubeho neza bon muri jewe ndiko ndabivuga rero muri cya gihe bimwe ndaguha ubona yuko sanovapa canke ufise charge nyinshi zirengeye izi wanje donc ivyo wanje ndaguha hama mu nyuma ukaja muri ivyo kandi ibintu ushaka ndagutera inkuru hari abakobwa benshi usanga bajya mu bintu by'abamanager atari kubera ingeso jean atari kuvuga twarabyise izina ni iby'abamanagere abasponsa muri iyo ka udasanga ari wa mukobwa atora amahera kwa naka ngo ni kubera yamuhaye ngo n'uyu bagenda usanga agenda n'ababosi nk'igihumbi
ugasanga ni umukobwa donc yatoye umuntu umwe n'umwe ashobora kumufasha ikintu kanaka rero ujya mukobwa yabigiyemo kubw'iyo mpamvu atavyo kuvuga bon problème ihaba yuba urumva ujya mukobwa yuba ntangwe no kumika abikora kuri jya mpamvu yubaho ugwaruka nta mpamvu nimwe hari abakobwa bakira arabononye yo kuja gutanga nta soni kubera ori twese ntitwakuriye muri famiye zirimo dufise ibikwiye ego ibikwegana bigize iki twese twakuze hari ingorane n'umwana se narakubwira ko yakubititse yigeze kugira ingorane mugabo ico gihe solution ya mbere si umubiri wawe rega sivyo na prefeye ntahuye nabi franchement muriko mubifata nabi sinavuze ko ari kuja kwidandaza ni kugira mu manager navuze ati kugira umanager umwe gusa Mwana bisempatije rero musukuja kwidandaza muriko murabifata nabi nafatiye kuri ino generation yacu y'abakobwa baja mu basponsa si ukuvuga ko jewe dukundana no kubwira no favoriza ngo genda no basi waleho genda na cuma genda n'umwe ivyo yagabanije afuma genda n'umwe akugabaniriza ingwara umenya ati ingwara ni nayironga nzoyikura hana uri umugabo wese yari yava kagera abakeneye kubana n'umukobwa umwe amufasha byose donc umwe arabake umwe mbwa yuko mwese umwe ashobora kubasatisfiza vuga minushe ati wo twahuye byaranse ngo ntubwiye ngo abo manaje bavuye mu ngo zabo n'abafise abagore merci beaucoup ndakubaza bigenda nimwe mwatanze iyo deba nyene yuko ngene aza kugaruka Jean kugira aze kurondera twatujene haba ari ingeso kanaka mugabo nabajya abagabo baja muri zijya ngeso baba bashaka kuba bafise umugore wiwe kandi atamucamo kwikunda ugasanga umugore amuciyemo umengo niba umva yakovuga ngo yo byihanganira umugara kubwira nk'umuntu ati nimba hari ikintu kibabaza shaka ukora amakosa yose ariko numvise ngo wagiye hanze no kukuraba kandi akamagenda erega minushe nivyo nariko ndavuga navuze ati abakobwa abahungu bubu barakenya mu gihe badakenye rero sikuvuga bubu sikuvuga bubu ahungu barakenye orerega ubuzima buragoye mva ubukene buri hose then navuze ntuze ko impression umuntu atamahera hari izana ukuri nyene ubukene burahari kama ikindi naco mukaba muzi ko namwe mukora amakosa muja mu bindi ukaburonse umukobwa nawe aja mu bindi mabana uko nyene oni wafashe yuko kumuhora wafashe ko navuze murakenye ukamengo ni icaha gukene ubukene buriho umukavuga ngo turakenye abasore barakenye ubukene n'inkumi zirakenye bose barakenye n'imiryango bitanguye ubu canke erega ukuntu bavuga ngo bahungu ubu barakenye abambere bari batunze bitanguye ubu je ndakeneye mu bizi novuga ko ari muri no generation yacu chômage yabaye nyinshi kwa benshi barashomye niyo nico kibazo en fait mukenye par rapport y'abajya manager ko babaye benshi mukenye par rapport yabo ko bo batanga entre abajene ntibakenye voilà kuko barafisa akazi guys iki kiganiro nticohera nivyaba ngombwa bon conclusion je yiwanje mugabo exactement ko jewe nitwakundana n'umu bon apa ivyo navuze ivyo navuze nabivuze muri faso yuko dufate jewe sishobora gusatisfeza keke turakundana keke ndabona life bon attends gato agira ko ikintu cyitwa je tombe jorovie je tombe jorovie muri iyo kare dukundana na keke nkasanga ja mu manager mugo turakundana kubera ko nabandi kapa ndiko ntagaka ku ivyubu urumva donc ndiko keke ko naguma yitwega twegomye ngo baramuvuze byukuri kubera ko rero ntari capable yo kwasiha keke ivyo azokenera benshi bo prefera kumuheba ahubwo je préfère yuko urumva muce mutabora ivyo navuze vyose je préfère ko keke tuzomenyana tukabwizanya kuri tikeke uraja muri ibi kandi bon soit kubera ko ico gihe ataco je nshoboye kumugezako nkabitahura mugabo ico nzoba nshaka nuko jewe nzoba ndiko nkorana inguvu kanaka
kugira bigende neza hama keke kubera ko azoba nkunda azoba nyumvira umugarukana ndasabye mu ijambo Oli uryakire Izo strategy. Jeniyo nzira ndavyumva orinda kubanza jewe namenyereye amahera ya manager Scott wowe nivyo yose y'amahera ateye imbere bukebuke ese uribaze ko uzotera imbere gusumvya Scott kwe Okay. yatanguye gukora kuva muri 2000 utanguye 2020 cumi ijambo rero umukobwa uwo ari we wese iyo akunda umuhungu kanaka ni mu gihe amwumviye aho turi d'accord umukobwa agukunda santima ziwe zose azisharinga kuri wewe atawundi donc ta handi hantu haja santima biroroshe kumuhindura c'est facile nico gituma umukobwa ni wamubona aja mu wa manager uzi neza ko agukunda nutagira ivyo ushoboye vyose ubanza umukunde ukwameze kugira umugaruri ukacu waho umutererana gose deja umuhevye umuhaye inzira ndende yo kugira donc yibandaniriza mais uramukunze ukwameze hamugerageje effort zose donc urakoze uko ushoboye kugira umugaruri ntumwanyira kuba bajamwe no mureka bajemwo hama mubwizanye ukuri hamugerageze kumureka uri muri make avyati aho basi aho uravuze ijambo uri muri make nikwera nakare mushari abo bakobwa oya ijambo bariko baraduhenderega rindira avyati reka mugende kuba sponsor kuko biratwankuraje kugira dukore cyane kugira dushobore gushika handi voilà none kuvuga iki mwe abasore mwe ntimusubire kwidoga ahubwo muce mukora cyane ubonye umukopine wawe kuvanze kora cyane kugira unganye na sponsor oya nisi ngombwa munganye mugo kubera ko azoba gukunda uzomureka ipera bizoro bakore cyane je sindimwe abahungu nivyo bagira umwete urumva bakora kandi abakobwa dukore mugabira kuvuga ngo umuntu mwe atarakora ori umendagenda biriho kandi biriho mugase ata kugira akore cyane c'est ça ati jambo ibintu byarabaye nabi masi Nacanze. niko compliqué nacanze nasanze ngamuze n'inzererezi nyinshi kweri majo le parfait n'existe pas rero aho rero kuratubwira ko abi wawe atari inzererezi sheri nturu calm down nawe navugiye nturu robi wasinzererezi ngo twemye nta nabongira hari n'umwe muzi non non elle va voir azobona hari n'umuzi gahori akurabona ntarabongira benabwa ngo bagendana n'inzererezi baba bagendana na ba tipe bagafashe bagiye tuvuze rafasara aba player bashaka gufata indega avuye i Dubai yo kuraba nabi kugira gukine rero mugare n'abandi baboroshe narukundo rusumbugo yazi yo voyage ba kazi twagarikiye deba ndabasaba umutipe ngahino abwira ko akunda ariko urumva ngo uruvugo rukundo hama mukaye mariko mu agafata ugo rugendo man reka nta wundi buzima uravyimba ngene navyibushe deje uvuriza binushe jiki numva novuga uye yavuze ibintu byinshi bimukuri ibindi ya ariko baradukurikirana n'abantu bafise ubuzima butandukanye sivyo bafise des raisons bakorera ibintu vyabo namwe turi nga kugira tujuje parce que ikintu musanze ukuri k'umuntu ari amanager aravye interview basore bayiravye ari abasore ari abakobwa bagenda na manager ko ari ingeso mbi no kubera ubuzima bubi rero nta namwe twashatse kujuja parce que umuntu wese ukuri kwiwe ni wakuzi ariko jiki novuga menya kwiplasa wewe ikibanza cawe urimo umenye no kwiplasa ico ushaka nico ukeneye sivyo menya kuvuga uti jewe nkeneye uko ariko tutibagiye yuko umwanya wa manager ugira garanti ugira garanti kuko haragera umwanya ukava ku nzira yarabona kandi keza ka baby ego umenye ko kugira yakuravye ari nuko araba nabandi kugira yakuravye wewe haguma havuka beza abandi hama wowe nawe ugumutera tukunda kuvuga ngo joyeux anniversaire ugumutera ukura mukunda kuvuga ngo joyeux anniversaire sivyo ngo happy +1 iki nibiki ni nayo mpamvu uge mu manager asize umugore mu nzu akaza kurondera wowe totondogo ariko hari undi totondogo nari kirakura c'est-à-dire que menya ico ushaka wewe uyu munsi bagukunze umenye ko ari guteteshejwe sivyo mfite hari undi mu rugo ari kuri kurariza sivyo yigeze guteteshwa menya ko ufise garanti uzovanye mbega ukeneye ku garanti yawe ihera canke vyiza nibaza ko ukunda umuntu urazi nibaza ko ukunda umuntu agufasha canke agusponsoriza mentalement mu vyiyumviro sivyo kuko ujya agusponsoriza ku mubiri niwe yunguka wenyene
niwe yunguka wenyene. Uranshigikiye mu byo navuze. Ujya mu manager agusponsoriza amahera hera ujya ntacagufasha parce que ujya yunguka wenyene yaryohewe yagize iki mugabe mara warahera hama ejo ukasigara urimbwa ariko umuntu agusponsoriza mu bwenge uri smart mu mutwe ujya muntu we bivyo ntibizozo mufise agaciro rero menya ce que tu veux si ubona yuko biri facile kugendana n'uwo muntu kwanza cyane cyambe gusa ikintu kimwe novuga sinoje kuri y'amajo umuntu afise ubuzima twese turafise ubuzima bwacu nyene tubayeho so kuvuga ngo uriya muntu ngo kitekagira n'ikibi cyangwa kirikibi mugabo wese afise amashwa yiwe mu buzima bwiwiwe ikintu uri kurakora cyose menye yuko ico kizohera nimba umunsi ngundana na ori akandika nkagenda Namusi nakaruriye. Watugiriye iki okay. Namusi akandika nkagenda hariya kuri manager hama nkagaruka ejo nawe ashobora kugenda kuri toto sho ko yazo uri kurakura kandi then ni gutora mu buzima mugabo nyene ntavyo kuvuga ngo manager cyangwa ngo bagende cyangwa ubeke ya gusa ikintu kimwe uko yavuze ubunya ngo bahungu cyanga yavuze ngo bahungu ngo barushasha genre abahungu nabo nyine kwikosora dimo bakakuza batwe impressiona ico kintu je ndakivuga naho yagumya atacemera reka ko impression umuntu reka kumubwira ibintu bibishika kure mwe natwe ko dushiremwe akenge reka ibintu nabo nyine ko ari bibeshi nyine ubu niho ugiye gutora ubwenge ndikanguye ntacyo ushaka kumubivuga ko nako ari benshi nyine bidashoboka binusha kandi nibagiye abakobwa naho nyine bandi abakobwa turekera hamwe yame kuza turarenganya abahungu tureguma tubaberenganya tubabuza amahoro reka kwetufa umuntu ariko reka ikintu kibe kwera kigeze sivyo uravyumva reka ikintu kibe kwera kigeze apana ngo hebage bana ngo nsumba imyaka ngo bagize mariage ngo mugenzi wanje menya yuko chaque relation chaque couple a ses couleurs ingo ntizisa inkundo ntizisa imese ifise couleur yayo kandi namwe bahungu mureke no kwetufa abakobwa hari abahungu bakwetufa hayo minushi gihaje kuri magic gukora nk'akazi gasanga umuhungu we yume ngo yokora iganira hagati haje reka kutwe umungu akwetufa kwera wavyemeye ikiganiro n'igishobora bakunze Magic TV je nka conclusion yanje gatoya cyane nuko no babwira yuko ibindi bari babivuze ariko nuko no babwira we wa muhungu we wa mukobwa we uzi yuko uri kurababaza uwundi la route sabato uko biri kose nawe bizogushikira byiza twababenza hama wa mukobwa uri kuragenda kuba sponsor ejo bizoshikuzubaka nawe umugabo wazoja kuba sponsor donc icyo ugikore uzi yuko la route reka ndabwira ko ndabakunda cyane ndanabwira umwanda mukunda Magic TV kandi yuko ibintu byose tuguma dukora tubikora kora twizeye yuko muguma mudushigikira mutuduza uko mushoboye kose turakunda cyane iPublic TV 257 ntimuyibagire murabibona n'ibiganiro bya Ego Sheri ya kamera ntibanyirukanye yandi ngaha guys twirukane byanse ko tugenda ciao